Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru ijejwe kumenyesha makuru aho bucatanguzwa icese iyandikwa ry'abatotora mu matora ya 2025. Bashingana abafasoni murongo ibimenyesha makuru bamenyesha makuru mwese. Aho bukera umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora uzotangura icese iyandikwa ry'abazotora mu matora ya 2025. Ni intambwe ihambaye yerekana ko twinjiye mu matora nyezina. Kubera tuzi ko uruhara rw'ibimenyesha makuru ari ntangere mu gufasha kugira ngo amatora abe ku mugaragaro mu bwigenge no mu mahoro, inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha makuru ifasho kano kanya ngo ihamagarire abamenyesha makuru gukurikirana neza intambuko zose z'ayo matora bakoresheje ubuhinga, ubwira, ubwitonzi kandi bisunze amategeko agenga umwuga n'agenga igihugu. Ni muri yo ntumbero kandi tubasaba ko abenegihugu boronka inkuru itohojwe neza, ataho ihengamiye, atagushikuza, atabishobisho canke ububeshi kandi zitajuragiza abenegihugu. Ni naco gituma imbere yo gutanga inkuru umenyesha makuru ahamagarirwa kwibaza akamaro k'iyo nkuru ku benegihugu, akibaza kandi inkurikizi zayo mu gihe ishikirijwe. Abarongo ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru ubwabo bogira gwabo ikirangamisi c'amatora kugira ngo ntihagire akabasoba. Bafashe mu gusigura neza ivyerekeye amatora babicishije mu biganiro n'amakuru bashikiriza, bitomorera neza ababumviriza inyifato bogira mu gihe c'amatora. Mu gukurikirana neza ico gikorwa c'abamenyesha makuru, inama y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru irategekanya itegeko rizogenga ico kiringo. Iryo tegeko rero abarongo ibimenyesha makuru bakazoshirako gikumu. Mu kiringo c'imyamamazo naho inama nkuru ijeje kumenyesha makuru izofata ingingo iringaniza neza ingene abazoba bahiganirwa ibibanza vyo mu matora bazoronka uburenganzira bumwe bwo guca mu bimenyesha makuru bashikirize imigambi bategekaniza bene gihugu mu gihe botogwa. Iruhande y'ivyo tuributsa abamenyesha makuru ko amatora ari inzira ngombwa muri demokrasi, arico gituma adashobora kutwibagiza ibindi bikorwa ngirakamaro ku bene gihugu bitegerezwa kugumana ikibanza cavyo mu makuru no mu biganiro. Aho twavuga nk'irima n'itera ry'agatasi biheruka kugurwa icese na nyene icubahiro mukuru w'igihugu. Ibikorwa bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Ivyo vyose rero bitegerezwa kwama bifise ikibanza mu makuru no mu biganiro. Mu vyo mwokora rero bamenyesha makuru tubasaba yuko mwokwama mwisunga itegeko ribagenga kandi mukisunga n'amategeko agenga igihugu. Ababera urumuri go batuma mushobora gukurikirana neza amatora yose azoba ndetse n'indi migambi y'ubuzima bw'igihugu.